Pinheiro hama muri VAR witwa Thiago Martins akaba inkino ziheruka kuba zibahuza amakipe uko ari abiri kino wanashaka n'izindi zonyene ziba ko zibahuza zibiri ekipe itwara Arsenal yadutsinze zindi zibiri ekipe yitwa Inter Milan yadutsinze akaba atakira rumwe barigera banganya urukino ruheruka n'ugwa vuba nako hari igerekerezo rya gatatu kwezi kw'icumi na rimwe 2024 aho uvuga ngo ekipe yitwa Inter Milan yatsinze igitsindo kimwe kusa benshi bacibuka kuri penalty yuno Karanaguru umugoroba rero baza ko barakina ekipe itwara Arsenal ifite ikibanza ca mbere muri Premier League na Mikel Arteta wabo uno munsi abambere muri Premier League bonge bakaba abambere muri Champions League hose n'abambere ko hakuramo nda habakuye uno munsi rero urukino dasanzwe ubwo batako badafise abakinyi ndavuga ekipe yitwa Inter Milan uno Karanaguru nyene badafise witwa uno Dumfries bamuzi ko kabiri badafise witwa Joseph Martinez badafise n'uwitwa Die Gennaro ekipe itwara Arsenal iza gukina idafise abakinyi batatu bonyene mu mvune idafise witwa Calafiori idafise n'uno yitwa uno ikapye tutebagiye n'uwitwa Doemano kuvuga ngo ekipe ya Arsenal yoyo isa nuko yuzuye urukino rwoko tugitega kwiki no rukino je kubwanje n'ubundi nkigaruka nk'amahirwe umugwi wa Arsenal nubwo Arsenal muri ino minsi canke muri bino bihe ubona nkaho umengo iri kiragogwa n'inkino iba yasohotse ubundi Arsenal maze igihe kiragogwa n'inkino iba yasohotse n'inkino wita ko ari inkino ziba zikomakomeye ubundi ni n'urukino novuga yuko buri kimwe cyose kirashoboka Inter Milan gutsinda Arsenal birashoboka ese na Arsenal gutsinda Inter Milan biranashoboka kanatsinda ugarutse no mu mateka yabo inkino zimaze kwa zinabahuza hariya n'inkino zigira kuri zine hariya umwe amaze gutsinda mugenzi we inshuro kabiri ni Inter Milan kandi tugarutse tukaraba ni muri UEFA Champions League y'uno mwaka nyene aho ubona bamaze gutakaza inkino zigira kuri zibiri gusa zonyene harumva nabo nyene ibiharuro si bibi cyane hariya bamaze gutakaza urukino bahura na Atletico de Madrid ugarutse kuraba inkino Inter Milan yashoboye kubinatakaza rumwe yari yasohotse urundi yari yakiriye ugarutse ukaraba izo yashoboye gutakaza yatakaje urukino isoka aja gukina na Atletico de Madrid batsindwa 2-1 yakira Liverpool batsindwa 1-0 ni ibiharuro rero bitwereka yuko Inter Milan mu nkino zimaze gutakaza iramaze gutakaza mwa rumwe mu rukino yari yakiriye muhira kandi urukino yari yakiriye muhira yari yakiriye umugwi wo muri Premier League binyereka ko rero Inter Milan ni nziza sino ikirugo rubanza ko yo bari mbi kugarutse ukanaraba mu higanwa ryabo hariya muri Serie A bahagaze mu mwanya wa mbere bari mu mwanya wa mbere bakurikirwa na AC Milan barakurikirana hariya Inter Milan afite amanota 49 kuri 46 y'umugwi wa AC Milan n'umugwi mwiza sino canda ukengera cyane imbere ya Arsenal nubwo Arsenal ubona ko nanye ihagaze neza haba muri UEFA Champions League na bambere muri Premier League na bambere bariko baritwara neza ariko nivyo baruka gutakaza urukino baruka gutakaza amanota agira kuri abiri bari basohotse bakina n'umugwi wa bariko bakina nande na nande kabasha hariya na Fulham muri weekend batakaje Nottingham Forest byaba bibiri batakaje imbere Nottingham Forest ubusa ku bundi batakaza amanota agira kuri abiri ariko still bakiyoboye higanwa kuko City we yasa nuri karabirukanga inyuma nawe nyene yaratakaje amanota agira kuri 3 rero uvuga ati reko bwanje amahirwe aracasa natwengera cyane umugwi wa Arsenal ariko nabo nyene runo rukino nibagenda bitwaje ngo bafise amahirwe canke bafise ubwo bushobozi nkuko kanatsinda bahagaze mu mwanya wa mbere muri UEFA Champions League bashobora kurutakaza ko Inter Milan nayo nyene iryamiye amajanja so Robert ku ruhande rwanje ni abagabo babiri bagiye kuba bakora bakomeye cyane mu ikasi y'umupira w'amaguru ariko atike barubaka ngo kibavugire nk'ibikombe bamaze gutwara ekipe ya Arsenal biragaragara ko uno mwaka kuri ya Swade si kibazo bafise icyo si kibazo ni ekipe nako yubatse neza kandi imeze neza cyane ekipe Inter Milan ni mu ma ekipe nubwo ngo meza kandi meza cyane ino ekipe yo mu Bwongereza ipita Arsenal itunze mu ma defenseur buri wese avuga ngo ni do ya mbere kwisi Gabriel Magalhaes n'uwo bita William Saliba ino ekipe ya Arsenal iri mu ma ekipe ya mbere atsindwa ibitsindo bike cyane muri Premier League
ku rundi ruhande ekipe ya Inter de Milan iri mu maklebe nayo mu gihugu cy'Ubutaliyano itsindwa ibitsindo biki ni ekipe defenda cyane n'ubwo nama ekipe abiri afise defense nziza cyane mugiye mu gihugu cy'Ubutaliyano ku kibuga cyane cha Inter de Milan ino ekipe ajya ni Christian Chivu no yemereza una Inter de Milan ni Christian Chivu ne baramwirukanye kandabe neza cyane kuraba neza shakora mu bindi umugani wabara shakora mu birinduye kabisa Christian Chivu n'abagihari umyereza wa Inter de Milan n'abagihari neza cyane siko uyu mugabo bita Christian Chivu yavuye muri ekipe ya Sassuolo nimba nihenze aza muri ekipe ya Inter de Milan ayifata umugabo bita Simon Inzaghi asosa muri ekipe yande ya Inter de Milan agiye muri ekipe ya Al Hilal hariya mu gihugu cya Arabia Saoudite ariko umugabo kandi mwibukanye yuko yanamenyereje Inter de Milan y'abakiri bato neza cyane siko Arsenal ifise ubushobozi bwo gutsinda Inter de Milan ariko twibagire ko Inter de Milan ifise ubushobozi bwo gutsinda ekipe yande ya Arsenal kumwe akoze nkino barahuye ekipe ya Inter de Milan itsinda ekipe ya Arsenal 2-0 siko ariko iyo Arsenal ko mwaka weze itandukanye na Arsenal y'uno mwaka niya ekipe ubona kugira itsindi igitego birakomera niya ekipe nakugira ngo uzona yizibira igitsina ntikikubonemo biragoye kuri icyo kintu rero bona reziki sije mugatira kuri Arsenal na Inter de Milan na ekipe ubona ko asa ahujye bwiza bw'imidefandire ariko imwe ni nziza mu byo kwataka ari ekipe twita Arsenal ndetse mwana ari match zo kwikomeye cyane hagati ya Inter de Milan ko turabizi neza ko top scorer wo mu gihugu cy'Ubutaliyano n'umugabo bita Martinez azaba hari uyu mufaransa nawe sinzi kazoba hari umusore bita Marc Thuram arahari uno munsi wa Dumfries na Karanaguru nibo bavuga ngo basonge bazwi no kuvuga ngo ibura rya Karanaguru no bita Dumfries ni mu ma element ari kurusha muri equipe ya Inter de Milan yafashe gukina neza wanashaka ariko no mvuga ngo Arsenal ugiye kuraba ku papuro ukana Inter de Milan je kurande bwanje no amahigwe Arsenal ntagiye kuraba ngo equipe iri muhira ni Inter de Milan nabonye iri muhira hatakariza ariko tugiye kuba icyo kwita forme acteur imigugira kuri 2 ni Inter de Milan performing neza mu Butaliyano ni equipe ya Arsenal muri mu gihugu cy'Ubwongereza kira performing neza muri ari match isa nkaho izagaragara ko ari equipe zibiri zikomeye kandi zizakwa zihuye mbona birasa kubihagarara kuki muri shwa tactique z'abamenyereza kuri 2 mbega ndasa kwa mwiza tactiquement gusumba bandi dutahure ko basore burya abakinyi hari abari fort techniquement n'abari fort tactiquement bino bintu bitandukanye kuba umukinyi ari fort techniquement iyo ni performance ni njoro kuta performance personnelle y'umukinyi kuba fort tactiquement ni ya performance ya equipe collective le collectif de l'équipe rero muri equipe Arsenal biragaragara ko abakinyi niba bakinyi ko bakinije collective kugira mediane mo Zubimendi Declan Rice no musibisoro bita Martin Odegaard ukabisa backup nkaba Christian Norgard ugashira ukagira Eberechi Eze none akinyi gatandukanye ni equipe no ko ihagaze neza mu buryo bwa squad n'uburyo bwa performance so rero muri match akonoganye no hibice 50 equipe ya Inter de Milan 50 equipe ya Arsenal ibisigazo ko bihagaze ko kiko kwamenyereza kuri 2 mbega neza kunyura uwundi gusumba bize kuba bitanga difference hagati mu Arsenal na equipe ya Inter de Milan nuko kabisa bimeze ku rukino nagorwa equipe itwa Arsenal nino equipe izwi ku izina benshi novuga ngo basangwe banazi ko ari equipe itwa Inter de Milan kiza kuba ruraba gishisa hana vuga ngo zeze Joro ni ku rundi rukino nago tutavuze ko basore nukiza kuba runahuza equipe izwi ku izina rya Tottenham Hotspur nino equipe ya Borussia Dortmund rukino za kuba runabera hari ku kibuga ca Tottenham Hotspur Stadium kinduza kwa kigwana witwa Jean Nieberg ama witwa Denis Hanga adakwa yibere muri va n'abandi basanga bari kumwe hariya muri kase kabo biragaragara ko bamaze guhura inkino shaka kuri 6 kipe ya Tottenham Hotspur maze gutsinda inkino shaka kuri 4 banganya ubusa kipe ya Borussia Dortmund za gutsindira inkino nuvuga ngo shaka kuri 2 kubusa umugoroba baza ko badafise Van de Ven ndavuga kipe ya Tottenham Hotspur witwa Bentancur Mohamed Kudus no Palinya Richarlison Xavi Simon Papisar Ben Davis hama ekipe ya Dortmund za kubidafise witwa Marcel Zabse Korka Bre irukino gogo twogwitega kwiki ko twabonye na Tottenham Hotspur muri weekend yakubiswe no ekipe ya Thomas Bayisam yirukana
2-1 bagiye bamwiruka ahise amwiruka Thomas Frank baramwirukanye kabisa Thomas Frank atsingura West Ham ari baramuteze West Ham ngo yakubita Gutsinda uragenda 2-1 hariya numvise ngo n'umugwa Tottenham Hotspur usa no kuriyumvira cyane kuri Xabi Alonso wa Real Madrid nabonye banakaniye na Xavi wa Barcelona ngo baramushaka iyi rero nayo barayikorora barivuga kwiki kuri equipe ya Tottenham Hotspur isakinyi beza bakomeye ariko ni ya equipe ubona ko kugaragaza performance nziza birayigora ariko ibya Tottenham ku mwaka weze burya so yari kumwe na Man U hariya mu mwanya wa nyuma ego umwe ari mu kibanza cya 15 undi 14 yabaye qualifié mu gwetwa Europa League igiye muri Champions League yitwa Europa League so nuko atira kuri Tottenham Hotspur kugira umugabo bita Daniel Levy arongora umugabo wa Tottenham numwe mu bagabo bari mwino equipe bigaragara ko akoresha kino kwita igitugu umukazo mu kutwara igihe equipe ya Tottenham Hotspur ku mwaka w'izingino Ange Postecoglou yagize imvune hafi equipe yose haragera igihe agera muri academy gutora abakinnyi baza kumufasha gukina inkino za Premier League ariko Ange Postecoglou agarukanye abakinnyi biwe muri effective ahitwa igikombe cyane cya Europa League Daniel Levy yagiye mu biramubaza ati nsigurira ukuntu muri Premier League 38 utakaza inkino 23 kuri icyo kintu ahita aramwirukana acana muri Brentford mu bagabo bita Thomas Frank igaragaza urugero rwiza muri equipe ya Brentford aramuzana muri yande mu equipe ya Tottenham Hotspur nawe abakinyi abafise equipe no mwana mbi abakinyi nuko tumugwi biza kurangira abakinyi nako equipe performance nabi nawe aramwirukanye Tottenham igiye kwakira na equipe ya Borussia Dortmund sivyo y'umugabo bita Niko Kovac uno mugabo yaramyeretse equipe ya Bayern Munich afite experience ikomeye cyane yego birumvikana ko Marcel Sabitzer ntahari nandi bakinyi batandukanye gukina na Dortmund bigaragara ko uri equipe no muri Premier League performinga nabi bigaragara ko n'uburyo ukora kinamwo sijane biza gukonvenka buri wese mve ko Tottenham buri rukinza kurutsinda yego reka tukabere ko Papa Matersare ntihari yaragiye no equipe nationale kandi niza ko rukina ataza kuboneka mbega Papa Matersare no mukinyi ufite akati mu kibuga ko Yves Bissouma yaje ninde wofata nka shikwa nimero yambe nabonye umugabo bita Thomas Frank ari we yizize hari abakinyi beza atanga muri kwese kuri bench nk'umusore w'umunyamari bita Yves Bissouma yamukinisha wasanga Medina zinye bita Lucas Bergevale akazana Rodrigo Bentancur n'umukinyi bita Parinya ugasanga swate Bergevale yatanga mu kibuga Parinya ari hanze yinjije umukinyi bita uyu mukinyi akinira nogati Rodrigo Bentancur akacicamo na Parinya n'umukinyi bita Papa Matersare nuvuga ngo hari umukinyi babuze yitwa nde uyu mukinyi w'umwongereza bita James Maddison yagize ikibazo cy'imvune cyane nubwo atiri equipe ya Tottenham kuva gutakaza imbere yande y'umugwi wa West Ham kakira equipe ya Borussia Dortmund imwe mu equipe agoye ifite akasore gakomeye kamba nimero 10 mu mugongo bita Juan Blanc kagira umwataka nka Sergio Girassi ikagira mu winga nka Karim Adeyemi ni match kabisa Jemwe na Tottenham ishaka kuzikayitakaza niko genda ibona ku ruhande rwanje nawe mu majambo bwana Houston Tottenham Hotspur Thomas Frank baramwirukanye Vyongora na West Ham amahigura urayerekeza kwandi biracangoye ko no amahigura no mugwa Tottenham Hotspur kuko uno mugwa Tottenham Hotspur numwe mu migino uvuga ati ubona yuko inyishu y'ibibazo itaratoreka kuva mu mwaka uheze kuko no munsi bari mu kibanza cya 14 muri Premier League ese mu mwaka uheze sezo yarangiye bari he harimo ivyo bibanza nyene bya 14 15 numwe mu migino uvuga rero kugeza muri no munsi bataratora inyishu y'ibibazo bafise kandi ugasuka naraba no mu nkino baruka kuba banakina hariya muri Premier League bariko bazitsindwa nka zose uretse urukino baruka kunganya gusa na hari kuri journée ya 20 banganya n'umugwi wa Sunderland ubundi kuva ngaho kuri Sunderland nta rundi rukino barasubira gutsinda Tottenham Hotspur bahura na Banamamfu bakubitwa 3-2 bahura na Aston Villa bakubitwa 2-1 bahura no mugwi ndavuga wa West Ham ari nawo wanatumye n'umumenyereza wabo yerekwa umuryango sohoka batsinzwe umenga kimwe ku busa 2-1 ego ariko kanatsinda si bintu wovuga ati ngo n'umugwi ngo Tottenham ngo Hotspur ngo bafise ngo bakinyi babi hoya bakinyi beza bakinyi beza bafise bano ba Richarlison hajya beza n'umusi gusa ntakina umusi si hari oya atake binakomeye baracabangamiwe rero iyi atake ya Tottenham igizwe ku ruhande barafise Matisel barafise umukinyi bita
ariko aramutanze Brian Johnson ari muri equipe ageze muri Crystal Palace gango karagiye yaragiye muri Crystal Palace ndavyibutse ka equipe yaraheze ujya umukinnyi yitwa Scarlett arakina oya wapo uyu nta kintu nta bishasha bagufite mu defenseur aho mwirabura bita Kevin Danso akina na Van de Ven ari bagutindira ikirato gusa bagutindira ikirato kabisa bagufite aba defenseur beza ariko kugira ngo ujya axe yabo ni nziza Cristiano Romero na Van de Ven axe komeye cyane kugira mu halfback nka Pedro Porro kuri kabiri ariko Jedi Spence hajya ni gatatu ni kabiri ni gatatu akono akinisha kuguru kw'iburyo kuko Pedro Porro ni wakira kuri kabiri erika haro Danso nawe se mu axial haro bita Destiny Odogi no kina gatatu Danso we se mu axial ariko no Pedro Porro akina kabiri kumengo murabona urumva uyu mugabo bita Thomas Frank ahantu yavyononera nuko Jedi Spence akina kabiri ariko wasanga hengetse Jedi Spence kuri gatatu Pedro Porro kuri kabiri agatafta Destiny Udogi kamushyira kuri bench Udogi wowe mwenga kina mu buryo mu buryo n'umugoshe akinshi ku left back ariko arikira kuri bench afite umusore bita Odebere umuwinga mwiza kabisa ateye ubwo ariko wasanga ari kuri bench bagufitiye ngo umukinyi bitande akundi muwinga muri Tottenham hari nindi ahubwo ngo kuri goma nibuka ka Johnson hari Ben Johnson yaragiye Pedro Porro no halfback kuri kabiri mvuga abawinga bafite kuko bahora batakishije umukinyi bita uyu mukinyi w'umunya Brazil rega mugabo uno mugwa Tottenham urafise abakinyi buke benshi ahubwo sinzi ikibazo bafise ekipi irakomeye none barafise no musore w'umu Argentine akina inyuma muri mu axial Cristiano Romero bakagira na Van de Ven burya bafise n'undi mu axial ngaho muri Danso uriko uranyumva ese abo bakinyi igufitiye mediane irimo Rodrigo Bentancur irimo Parinya Yuao irimo Papa Matrasar irimo Ive Bissouma abakinyi Mohamed Kudus ariko ekipe nanamwibagiye aki ekipe karabaye ibuzo mumenyereza ikibazo ni cyo mumenyereza hari bahise mugira ati Mutama buriya uyu mugabo bita Daniel Revere no muti wamenye akizana no mugabo bita Thomas Frank yamubwiye ati udatwaye Premier League zo itugenda yumvire ko abakinyi ba Tottenham Solanke mwamwibutse ariko imvune zaramumereye nabi yarakomeye kwa Banamafu ano munini muti Tottenham yarameze neza nuko acagira ibibazo by'imvune abazana bakoro mubone ntakihari ari ni aja kwiwinga imwe ndamwibutse Koromo aratanga kwiwinga imwe icende gakina ku muhungu uno Richardson yindi kaja ku Kudusi namwibagiye papa aracyari muri ekipe Tottenham umwana nawe arahayerereye inde mwana wo bita Koromwani mwana ariko kuva muri Juventus yaravuye burya muri Tottenham Spurs yabaye bugugwe yaraguzwe Juve ntiyari umuntu izanye muri Juve ni umuntu izanye muri Juve umuntu izanye ya Paris Saint-Germain nuko rero bimeze novuga ngo muri Champions League kuva byari bimeze tugende tunabandaniza yandi makuru tunjira muri karavugwa naho mu nkino canke mu makuru akaravugwa muri equipe yitwa FC Barcelona ubundi hari n'umukinnyi mwibagiye muri Tottenham inde Zavissimo yewe gayi no yavuye kwa Zavissimo kiti nzakinyibeza wa muntu ega Tottenham n'abakinyi mw'abantu ariko performance ikibazo performance mu kibuga nuko rero bimeze kuri Champions League nuko kabisa bimeze tugende tunabivako twinjira mu yandi makuru ariko aravugwa ariko imbere ko tunayinjira